bavukanye muri Kristo, bakunze ibisamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu. Aka ni kakanya ko kuzirikana ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa kane mu ndwi ya gatatu ya Pasika. Ngaha aho dukura ibisoma vyeranda, igisoma ca mbere tugikura mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa mu kigabane c'8 kuva ku karongo ka 26 gushika ku karongo ka 40. Izaburi y'ukwitsa ni zaburi ya 65 canke zaburi ya 66 bivanye na Bibiliya umuntu yakoresheje. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yohani mu kigabane ca 6 kuva ku karongo ka 44 gushika ku karongo ka 51. Ukaba muri kumwe na Patiri Hermes Bakanibona, umusaseredoti muri diocese nkuru ya Gitega, kabandangurira ubutumwa muri paruwase ya Bihemba. Yaga Mukama, umusavyi wawe arakumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa. Muri irya minsi umumarayika w'umukama yabonekeye Filipo amubwira ati: "Va hasi umanukane inzira iva i Yerusalemu ija i Gaza, uzoyibona ica mu gahinga." Filipo aragenda, ashitseyo ngo agira atya, abona umunyetiyopiya umwe, umukuru akorera umwamikazi wa Etiyopiya, amurabira itunga ryiwe ryose. Yaravuye gusenga i Yerusalemu, yisubirira iwe agendera ku kigwingwiri ciwe. Inzira yose yagenda arasoma ivyanditswe n'umuhanuzi Izaya. Muri ico gihe mutima mweranda abwira Filipo ati: "Tera imbere uhagarara imbere ya kirya kigwingwiri." Filipo aranyanyasa, abanga ugutwi wa muntu asoma ivya Izaya, amubaza ati: "Mbe ubwo ivyo usoma urabitegera?" Uruwundi ati: "Nobizirikana nte ntaronse ubinsigurira?" Araheza yinginga Filipo ngo yurire ku kigwingwiri ciwe babe baragendana. Bimwe yasoma navyo vyari ibi: aho bamujana kumwica yarinumira nk'intama bagiye kuniga, nk'umwagazi w'intama bahungura ubwoya utivuna. Yaricishije bugufi, bamucira urubanza bishakiye. Mbe bane, nindazoyaga icamwamutseko ko mbona bamukuye ku musozi. Bimwe yasoma navyo vyari ibi: aho bamujana kumwica yarinumira nk'intama bagiye kuniga, nk'umwagazi w'intama bahungura ubwoya utivuna. Yaricishije bugufi, bamucira urubanza bishakiye. Mbe bane, nindazoyaga icamwamutseko ko mbona bamukuye ku musozi. Wa muntu yishura Filipo ati: "Ntabarumbwire se, uwo muhanuzi avuga aha, mbe niwe yivuga canke avuga uwundi?" Filipo nawe acatangurira kuri aya majambo amusiguje, amwigisha inkuru nziza ya Yezu. Bakiri mu nzira baseruka hari amazi. Wa muntu abwira Filipo ati: "None ko tubonye amazi, icombuza kubatizwa niki?" Filipo aramwishura ati: "Niwaba wemera n'umutima wawe wose urashobora kubatizwa." Nawe ati: "Ndemeye ko Yezu Kristu ari we mwana w'Imana." Buno nyene baca bava kuri ca kigwingwiri bamanuka muri ya mazi. Filipo araheza aramubatiza. Aho baviriye muri nyamazi, mutima w'umukama yaciye anyuruza Filipo. Wa muntu ntiyabakimukubita ijisho, ariko aca arashishikara urugendo yuzuye urweze. Nawe Filipo yagiye abona ari muri Azoti, araheza agenda arigisha inkuru nziza mu bisagara vyose yacamwo, ahava ashika i Sezariya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwantaramwe shimagiza Imana yacu. Mwantaramwe shimagiza Imana yacu. Mwantaramwe shimagiza Imana yacu, rongorora agahogo muyihaye, niwe yaduhaye amagara idutesha gutsitara. Mwantaramwe shimagiza Imana yacu. Abubaha Imana mwese nimuze mwumvirize ivyiza yangiriye. Narayiteye akamo ndayitakambira, nca ndayihaya n'ururimi rwanje. Mwantaramwe shimagiza Imana yacu. Imana nishimagizwe, yo itirengagije igisabisho canje, ntinyi mu rukundo ifitiye. Mwantaramwe shimagiza Imana yacu. Ivyo dusoma mu Njiri nyeranda yanditse Yohani. Muri irya minsi Yezu yabariye Abayahudi ati: "Ntawe ushobora kunyegera Data yantumye atamukwega kweze, nanje nzomuzura ku munsi w'imperuka." Mu bahanuzi handitswe ngo:
bose bazokwigishwa n'Imana. Uwumvise data wese akakira inyigisho ziwe ni waziwanje. Niko nta numwe yabonye data atari umwe yavuye hafi y'Imana. Uyo Musa niwe yabonye data. Nukuri ndabibabwiye, wemera arafise ubuzima budahera. Jewe ndi wa mukate w'ubuzima. Basokuru banyu barariye mana mu gahinga bahava barapfa. Uyu niwe mukate wo mwijuru, maze uwuriye ntapfe. Jewe ndi wa mukate muzima wavuye mwijuru. Uriye uwo mukate azokwamaho imyaka yose. Vyongeye umukate nzotanga n'umubiri wanje uzanira isi ubuzima. Twakire kandi dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Bavukanye, mu gisoma ca mbere turumvise nyene Filipo yasiguriye ijambo ry'Imana umunya Etiyopiya yaravuye gusenga i Yerusalemu. Yamusiguriye ijambo ry'Imana yari karasoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Yasoma ku vyerekeye umushuku w'umukama. Filipo araheza aramubwira ko iryo jambo asomye rirora kuri Kristo, mbere ko ryarangukiye muri Kristo nyene. Uwo munya Etiyopiya ntiyari umuyahudi, ntiyari kandi umunyasamariya, yari umuntu akunda Imana, yari umunyamahanga. Nubwo atakurikiza imigenzo y'abayahudi yose ukwiri, kuko yari mu banyamahanga, ngo yamaja gusenga i Yerusalemu kandi akama asoma ijambo ry'Imana. Aho yari karasoma, yasoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya mu kigabane ca 53 ku karongo k'indwi. Havuga ingene umusuku w'umukama yabonye amagorwa menshi. None Filipo yamumenye gute? Biragitangaza cane. Ni igikorwa ca mutima mweranda. Twavyumvise ngo umumarayika w'umukama yabonekeye Filipo amubwira ati, va hasi umanukane inzira iva i Yerusalemu uje i Gaza, uzoyibona ica mu gahinga. Filipo ngo yaciye agenda. Niko guhura na wa munya Etiyopiya avuye gusenga i Yerusalemu. Ngo mu nzira yose yagenda arasoma ijambo ry'Imana. Yari yicariye ku kigwingwiri ciwe, ngo yagenda arasoma ijambo ry'Imana mu nzira, agenda arasoma ijambo ry'Imana. Yari umuntu w'Imana. Kumenya rero aho uwo munya Etiyopiya ari, ahatumbereye, ni igikorwa ca mutima mweranda, kuko niwe yabwirije Filipo guca muri iyo nzira. Ni mutima mweranda yamumweretse. Kanatsinda mutima mweranda niwe ayobora abo bose bashikiriza inkuru nziza. Abantu bose bamenyesha inkuru nziza ya Kristo bayoborwa na mutima mweranda. Dusabire abo bose bamenyesha inkuru nziza ngo bame bumviriza mutima mweranda, kugira ngo mutima mweranda abamurikire bamenye ijambo ry'umukama, bamenye ico bigisha, bamenye ico abantu banyotewe. Tubasabire rero kugira ngo abo bose bamenyeshe inkuru nziza bame bamenya ico abantu banyotewe, kugira ngo bakimenye. Ni igikorwa ca mutima mweranda. Ngo mutima mweranda yabwiye Filipo ati, tera imbere uhagarara imbere ya kirya kigwingwiri. Filipo acaranyaragasa, yumva wa muntu ariko arasoma ibya Izaya. Uwo munya Etiyopiya yari kararondera Imana, yarakunda gose ijambo ry'Imana. Umwe wese muri twebwe yo kwibaza bino bibazo ati, mbega ubwo ndakunda ijambo ry'Imana? Mbega hoho ndatunze Bibiliya? Mbega ndayisoma kangahe mu ndwi? Ivyo nivyo bibazo umwe wese yoshobora kwibaza kuri uyu munsi. Rero ni mu mweranda yarigisha ba Kristo gukunda gusoma ijambo ry'Imana. Yanditse ati, umuntu atazi ijambo ry'Imana ntashobora kumenya Yesu Kristo. Utazi ijambo ry'Imana ntashobora kumenya Yesu Kristo. Nitwame rero twihata gusoma ijambo ry'Imana. Hari ushobora kuvuga ati, nta kanya ndonka, ndafatigwa, sishobora kuronka umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Mugabo tutarisomye ntituzoshobora kumenya umukama wacu Yesu Kristo. Wa munya Etiyopiya yavuye asaba Filipo yuko yokurira kuri ca kigwingwiri ciwe ngo agenda aramusigurira ivyo yariko arasoma.
Filipo aca aramubwira yuko ivyo ariko arasoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya birora kuri Kristo kandi birangukira muri we. Bavukanyi, turakeneye gutegera ijambo ry'Imana. Ni muri ekleziya dusigurirwa ijambo ry'Imana, ni muri ekleziya dusomerwa ijambo ry'Imana tukongera tukarisigurirwa. Nidusabe inema y'ukwicisha bugufi kugira ngo twame twumviriza abungere bacu b'imitima, abepiskopi, abasaseredoti bacu, abadiyakoni bacu, na cane cane igihe bariko baradusigurira ijambo ry'Imana mu misa. Birashika mu misa abakristo bamwe ukabona bariko barasinzira batura ingiga mu mwanya w'isiguro. Bamwe mbere wababaza uti none ko imisi iheze uno munsi badusomeye ijambo ry'Imana irihe? Ntashobore gutora ijambo ry'Imana ryasomwe. Wamubaza naho uti mbega patiri yasiguye iki? Ati patiri yasiguye mugabo yasiguye ibintu vyiza, mugabo ntashobore kumenya insiguro yatanzwe iyo ariyo. Dusaba umukama wadukingire gusamara mu nkuka y'imisa, adukingire gusamara cyane cyane mu mwanya w'insiguro, adukingire gusamara mu mwanya basoma ijambo ry'Imana. Ngo wa munye Ethiopia amaze gutahura ijambo ry'Imana yaciye asaba Filipo ngo amubatize. Ati mbega icombuza kubatizwa ko hari amazi ni iki? Ati none urafise ukwemera? Ndavyemera. Aca aramubatiriza. Ukwemera kurakiza. Mu nkuru nziza naho Yesu atubwiye ko ari we mukate w'ubuzima. Ati jewe ndi wa mukate w'ubuzima, uriye uwo mukate azokwamaho imyaka yose, uriye umubiri wiwe azokwamaho imyaka yose. Dusabe ukwemera ko Yesu vy'ukuri ari muzima mu isakaramentu ry'Ukarisiya, niko twama twakiriye umubiri wiwe, ariko turakeneye gukura muri uko kwemera. Umubiri wa Kristo n'ubuzima budahera, niwo mukate w'ukuri. Igihe cyose rero dusangira turama tuzirikana neza ico twakiriye, ntidupfe kurya n'umukate utanga ubuzima budahera. Igihe dusangira no kwemera ko Yesu vy'ukuri ari muzima, turaronka ubuzima bw'Imana. Ubu tukiri ngaha kw'isi tukaronka imponjo y'ubwami bw'ijuru. Ikibabaje nuko ari abakristo baza mu misa ntibasangire, nuko utamenya. Ego niko hariho abanka gusangira bavuga bati turatinya kuko twaracumuye, ariko kandi hariho n'abandi banka gusangira kubera badashaka gusangira nyene, mbere bamwe bagahitamo kwigumira mu kabi, bakanga no kwirega, bagahava bakiyima umubiri w'umukama. Nitwame duhurumbira iryo sakramento ry'Ukarisiya, tukama rero twirega kenshi kugira ngo dushobore gusangirana inema yeza. Paulo mweranda mw'ikete rya mbere yandikiye abanyakorene mu kigabane ca 11 duhereye ku karongo ka 21 tugasoma n'ibikurikira, araduhanura ati umuntu imbere yo gusangira abanze yisuzume. Atupfa gusangira agasangira mu bicumuro, aba wenyene ariko arya urubanza, aba ariko aricira urubanza. Ese muri uku kwezi kwa gatanu, uku kwezi kwahariwe rozari, twosenga cane duciye ku muvyeyi wacu Bikira Mariya, muvyeyi w'Ekleziya, ngo adufashe kunywana na Kristo yizuye mu bapfuye. Amen.